yes aya makuru yose imbere yuko tuyinjiramo bwana Claude Saga urabona ko hakomeje neza na neza kubico no kwita kutumva kumwe ibiriko birabana cyane cyane hagati y'uno mugabo KORESHUMWANYA na BIG FIZZO. Inkuru reka tuyigaruke ko kandi bivanye nuko SIMBIZI wasema vumba mu kanya gaheze yagira ico no kwita reaction kuri bino bintu ahavuga ati neza na neza ntibikunda ko hari umu artiste n'umuntu azosubira gufungwa kihari. ntibikunda ko hari umu artiste asubira gufungwa akihari bisigura nivyo ntatahura. Aha ruhande yaho anavuga ko ikosa uno mugabo KORESHUMWANYA yakoze kuri BIG FIZZO ridafashe ritotuma aja mu butungane. Ni SIMBIZI wasema vumba umwe mu ba sesanguzi cyangwa mu ba basanzwe mu industry ya music y'u Burundi ariko ubona ko ama commentaire atandukanye agiaragaruka bamwe ati nivyo ikosa ntirikomeye abandi ati yararengeye abandi ati kuba yasavye imbabazi BIG FIZZO namuhare FIZZO nabati kibazo kigeze muri mu butungane sinshobora kugisubiramwo kandi ngo congere gisubira inyuma mu gihe namwitwariye mbona ko hari kosa rero kino gihe urabona ko hatangiye kugira gute imikibaye myinshi tangiye kuvyivangamo. Nanje ngaruka ngira nti eske SIMBIZI ari kwisunga iki cyangwa ari guhagarara kuki mu kuvuga ko atawuzosubira gufungwa atamuntu azosubira gufungwa ikibazo kimaze kugera mu butungane nta bintu byinshi ntegerezwa nta bintu byinshi nibanda ko kuvuga ariko iyi message ya SIMBIZI message ya SIMBIZI mwese arashobora kugira reaction uko avyumvira ariko nyeneyo nyene ku uwiraba yamaze gufata decision Jezi ndabigarura ariko hari n'ikindi kintu gushika ubu arakandika video karo karasirikira bigaragara ko haruhande y'ubutumwa no mugabo KORESHUMWANYA yashikirije butumwa canke no video yasize hanze ariko anavuga ko atari we yayisize hanze kuko mukanya ariko ndaraba ama commentaire atandukanye ariko araba kuri no ntuzeye urabona ko kimwe SIMBIZI akimara neza na neza kuvuga kino kibazo kijanye nuko avuga ati natwe tuzoca tumwitwarira aravuga ko kuba FIZZO yitwariye KORESHUMWANYA FIZZO navuga ko SIMBIZI navuga yuko bazoca bitwara BIG FIZZO nta munyamuziki azopfungwa mu bintu bidafashe. Eske SIMBIZI n'umunyamuziki nani yaririmbye ndirimbe yahe oya ndi kuvuga ntuze plito KORESHUMWANYA umu artiste wiki ndakubaza ungishure none SIMBIZI ntiyabivuze. Aruhande yaho hari umuntu yitwa Anatole Ndikuriyo we yasubije ibintu toto uno Anatole Ndikuriyo yemeza ko ari we yatanze ino video kuri KORESHUMWANYA avuga ati ndazi ko KORESHUMWANYA bazomwambika izera bamuhe indishi y'akababaro nimwibagire ko uyo FIZZO yaravuyeyo akubise n'umuntu vyose bizoca bija ahabona n'ibindi nzobizana hajya KORESHUMWANYA namuhaye agace gato roni barindire ni ibingibi giko ndavuga ni bino bintu ndabona umengo riko fata yindi toto jewe aho nta kintu kirekire ko nyene gusabwa imbabazi yavuze ati ibintu ntibikiri ngaha ni mu minwe y'ubutunga ariko no Anatole nawe azima yigaragaje aravuga ati ni je natanze ino video koresho natanze gato nzotanga umwanya kazima muzi azomuzana hamagira iki amurenganura ari kindi urenganure Anatole gani bafise urufunguruzo ariko ino case uraza hano kisubirira itoto ariko ikese ihari subwa mbere urumva ko BIG FIZZO yavuze ati subwa mbere nkuko wavuze no mupeti ngo yashatse kumuvuga mu izina abinkora kandi uribuka ko muri conference de presse nawe witabiriye yigeze kumubwira ati wewe ntukwiye kwinjira mu nyuma saba imbabazi abana bari barabikora mutiparagira gute arinjira ariko rero cyangaruka kwico nyene naho Anatole avuze KORESHUMWANYA akaba yarafashe umwanya wo gusaba imbabazi none ibindi nibiki erega ikibazo ahantu kiza kugaruka KORESHUMWANYA yasavye imbabazi zino mbabazi nofata ko hari bariko baragira gute baramuhuvya kuko ino case akaramuka sisubiyeko
haruhande y'imbabazi agasubira kugira gute ishobora gukwega n'izindi zose. kuko urumva koresha umwanya ndiwe yakagombye guhagarara ku kintu kijanye n'iki, ku kintu kijanye no kajya gusaba imbabazi, agume mu mbabazi ntahava ahindukira mu nyuma uno anatore amuha ibindi ngo yongera posting uno anatore ahava amukoresha amakosa. Tubwizanye ukuri turatanga impanuro tukirenganira. Sanga na dosiye cyaza amadosiye menshi sanga haro niyo anatore atazi nibareke gushika uno mwana ahushwe hamwe batigwa ahandi. Simbizi nivyo kuvuga ati ikosa ntirifashe ni sawa, ariko abanyamategeko niyo bazotubwira ko ikosa ridafasha canke rifashe, aho nibazaho tugihurizako. Nagerageje bwana Claude Saga gufata ko ino kese iki kintu c'abanatore c'abatanze amantuzeye c'abatanze ama video canke bagize ikaba bose bariko barisukamwo iyo bijya hose ivyugariye kuri koresha umwanya arabatse cyangwa ngire gutya ngerageze koresha umwanya numve ko ashobora kuduhereza ijwi atubwire kano kanya ahahagaze n'icyo avuga ku kijanye na Big Fizzo ku munsi woje yavuze yuko agize gute ikesi iri mu butungane kandi ko kuba kibazo kiri mu butungane bidakunda. Aba nabo batanguye kwinjira muri ino dossier banamuhaye ino video arahindukira mu nyuma kandi yongera posting ino video. Ngira Imana ndabona koresha umwanya ari ku murongo wa telefone. Koresha umwanya nizere kumeze neza. Meze neza Edison. Turi live ku Samirizi PJ Classic FM mu kiganiro Classic Vibes. Twifuje kuvugisha nyuma y'ibimaze iminsi biriko birakijyana no kumbuga ngurukana bumenyi. Yego. Vyose bikwezwe niki, bikwezwe na video wasize hanze na cyane cyane yerekejwe n'amajambo ntava subiramwo kandi nawe udava subiramwo hano ku Samirizi. Ariko ubona ko kino kibazo cyamaze gushika mu butungane mugahara abandi kano kanya bariko baraja muri ino dossier aho uwitwa Anatole yanditse avuga ko ari we yaguhaye ino video hanyuma akavuga ati ahubwo namuhaye gato nzomuha n'iyindi. Abandi ati ino case cyangwa kino kibazo nigishobora gupfunga koresha umwanya kuko ni kibazo gito n'ibindi bitandukanye. Koresha umwanya imaze iminsi biriko biraba ubivuga ko iki nk'umuntu na cyane cyane bavuga ko ari wabaye inkwezi y'amarere biriko birabaye biko nabikubwiye kuva mu ntango urabona tumaze igihe kirekire tayaga ariko urabona yuko nakurondeye nka mukuru wanje ndakwitura ndakubwira ati shikanira ubu butumwa jewe ivyabaye ndabimenyereye bisanzwe kuri jewe nayipostinze mvuga ati c'est simple ariko mu nyuma nzakona yuko bishobora kuba vyatsitaje uwo vyega rero niho navuze ati reka nsaba imbabazi kumbure bikunde uwo nabikoreye abone yuko atagwanko rwari rurimwo yari jare showbiz yo gukuza showbiz mu bisanzwe. Rero ibivugwa rero ibikuzwa n'iki n'amakomantere y'abantu n'amapost y'abantu bakomeza bandika je yaba bahoze bahora ntihagire icyo babivugako ndibaza neza yuko hari iyindi ntambwe yabigeze ko kubera biratera n'ishavu nk'uyo nimba ari Anatole yanditse ngo yampaye video nta n'uwenzi ni babandi nyene biyandikira amakomantere yabo nta n'uwenzi. Ariko none ino video bwanakoresha umwanya ko yagaragaye ku rubuga rwawe niwe wayifashe cyangwa n'umuntu yayikurungikiye? Oya ya video ni ijwi ririmo niyo mpamvu narigumijemwo ntabwo ari je nayifashe. Ijwi ryande nijwi ry'umuntu yayifashe diso arayimperetse rya video yayiguhereje ashaka ko ahanini habiki na cyane cyane kuri Big Fizzo diso jewe ingene meze na ugomba ndi muhira ni habura umuntu aza ngo nakanda mubonye ngo hanaka urumva hari ukuntu twiyubatse ibintu byose bibera mu makartier canke biraba abastare baca baturondera ngo ufate inkuru urumva rero n'umuntu nyene yayimpaye wanashima yayimpaye arambwira ati wandaguye content yambwiye ati ndaguye content urumva ntiyambwiye ko n'ibindi gusa yarambwiye n'ibindi byabaye mu nyuma atafashe ko yagiye kwatsa telefone hari kuri ujya mwanya kajya nyene niko yafashe niko yambwiye ariko yarambwiye n'ibindi byabaye ndambwira ati nta kibazo akagusa karamaze.
ariko uposta ino video hari amajambo watanguye kwandika ndavuga article canke caption wokwibutsa bariko baradukurikira caption wakoresheje yariyo nanditse ngo ndayipostinze shake ndayizire okay ariko ndabibutse ko ndi umunyarusaku niko nanditse ariko hari akantu wanditse ati shake ndabizire ariko ino caption ntiwumva ko wenyine ubwawe bwanakoresha umwanya uyiposta canke ugitangura kuyiposta wenyine wabona ko hashobora kuba inkurikizi bivanye nuko amajambo yaherekeje ino video yaharabika umuntu canke yasubiza hasi Legend Big Fizzo ego erega disi uko biri kose ibintu byose umuntu akora arabona yuko mu bisanzwe atari ciza cyane ukoze ko yaba ari ciza cyane nkoze nayo kuvuga ati mu nkomera amashi canke mu mpamashu none kubera ko udashobora guposta ivyiza uposta ikintu kubera kano bica bigaragara ko wapostinze ikintu wenyine ubwawe ugira uti iki ni ikintu kibi kubera ko wapostinze ikintu kibi kuri Big Fizzo ko ravuze ati ngo shake ndabizire diso ivyo duposta vyose jewe ndazi yuko harimo vyiza cyane vyiza vyinshi ubwo navyi bishimirwa je hari vyiza mora ama challenge agiye atandukanye y'abaririmbyi hariho nk'amaposti mora nkora y'abaririmbyi nka n'abavugira ariko barabacafuza nka nabo nyene nkabavugira ariko sinishimirwa ariko kuri ino ncuro naho bigaragara ko mengo wowe wari kuracafuza Big Fizzo oya sinabikoze mu kumucafuza je gusa byagaragaye ko mengo ndamucafuje kubera langage nakoresheje ariko mu bisanzwe target yanje ni kwari kumucafuza target yanje kwari kugaragaza iyo video tu warasavye imbabazi rivanye nuko abana bariya bamaze kumenya ko ikibazo gishobora kuba kigeze mu butungane Ejidology aragaruka muri ino video na cyane cyane wasize hanze Big Fizzo niwe nufata ko ari ala tete muri ino video kibazo kigeze mu butungane kino gihe koresha umwanya afise umugore afise abana ari kuvyifatamwo gute ari kuvyitwaramwo gute imbabazi warazisavye muga Big Fizzo nawe yaragicashikirije ku munsi wejo avuga ati ntacyo ngifise nkora kuko naramaze kumwitwarira hasigaho gira gute kwarenguka imbere y'ubutungane koresha umwanya sabiki deja numvise nuko nivyo gusa ko bigeze uko turumva nta munezero ngira muri jewe urumva yuko ntegerezwa guhabuka muri jewe urumva ariko ikintu cyo mbabaza cyane nuko nyene noba nabikoreye umurundi mugenzanje noba nkoreye iyo bari umurundi mugenzanje rero jewe sinibaza yuko kweri muri jewe samahoro niyo mpamvu nkaho cye ntaco nosubizayo canke ngo nsabe kuko icyo nsaba naragisabye mu gihe navuze ati ntimushikire mu musabire pardon nawe niyo uvuga ati umuntu ko yigaruye akabona ko yakosheje cyemaze gukora amakosa menshi yedise kandi nkuko abandi benshi bakora amafuta ariko urasaba ikigongo umwana yamasaba imbabazi umwana ni nk'ingurube umwana yama mu mafuti buri munsi rero wewe uragerageza ingene urahanura bibaye yuko umuhanu ugaca inkoni ngufi kubera je sinibaza ko vyogera byorinda kuja mu butungane ariko agira ati sijya mbere koresha umwanya nkoze ko inkuru umugabo bikagaragara ko atatera mbere aba ariko arandonderera avuga ati umunsi w'ubwa mbere haba lancement canke conference de presse ku bamenyesha amakuru naramubwiye ati wowe uri kurakora article kenshi urinjira muri vie prive yanje aho yasize imbere ati madame wanje n'umwana ntibagaruke mu makaution canke mu article uburi kurakora ico gihe nimba niyenze niho narindi warabisabiye imbabazi kandi arakubabarira kino gihe kandi inkuru igarutse kandi kuri wa wundi nyene mengo kamaze kuba kabiri nimba atari gatatu ubwo kugumugaruka kandi kuri Big Fizzo rimwe kabiri gatatu haruhande yaho hana kandi ka video kariho karasirikira aka video muri Nueva Vista nimba nihenze
muri ko murasangira urukanwa nino kanabonye mu kanya gaheze ko kajya no kuri ma social media bigaragara ko nyene kandi ugarutse kuri Big Fizzo umwigana neza neza ukijanye n'agakanywa uvuga ati ebara ngira mboregwe sinzi ngira ukabona ka video kariho karazunguruka ibi ngibi kuguma bigaruka bigenda vyongera bigaruka ntubona ko bwana koresha umwanya abantu batazaho gutahura kandi ku muntu umwe sinzi diso mu bisanzwe ibintu je ndazi nkuko nagutumye fe je wanashima Fizzo nitunayari na nimero iwe ngira na nimero yanjagira jewe nta gwango ndamufitiye nta nukuri kw'Imana ntanzi ndamufitiye kandi nimba no gukora ikintu nka cica mu izina Fizzo nuko hari peut-être mbashaka na visibilité kuri jewe kuko si n'importe qui tuvuga ediso sishobora kuvuga umuntu nzi like ndonka canka atakindo nuko nyene usanga wewe ubikoze mu nzira ku muntu usanga nta birenze ariko ko ndazi yaba turabajama yaba turabagenzi ndazi yo bifata yuko ari showbiz nyene yo bifata yuko nyene ari kuryosha imbuga tusenga ariko na showbiz igaruka abantu ikagaragarira abantu bisa nkaho batavyumva kumwe showbiz ziraba baje Partage batwitangiye imbere barazikora hari nabandi benshi bakoze amashowbiz abacidi Partage kino gihe barizwa muri Uganda nabandi gutyo ariko ziraba ugasanga nta kibazo giteye cyangwa nta ruhagarara biteye mu bantu kubera ko yukoze showbiz mugabo abantu baca babona directement ko bisa nkaho warengeye nta kuntu showbiz ishobora gukorwa bitagaragaye ko warengeye peut-être baravyigiye barabonye ingene gukora showbiz ayo jena wewe uzikora kujya nyene formation nimwe na formation nimwe nakoze ndabikora nkuko nyene mvuga ati ndabikoze ubu urumva peut-être ari gihe bizotahurwa yuko ari vyiza abantu bakazonyigira ko ati nitutegerezwa kubikora nk'abana kingene babikoze ariko mu bisanzwe ikintu cyose disoreka ndakikubwire ikintu cyose ava yuko ugikora banza basi ugishire ku munzani urabe ikibi cyacu n'ikiza cyacu icyo nicyo mbona gusa ikintu umuntu yokora uhora ubikora uko nyene bwana koresha umwanya ugashyira ku munzani ukavuga ati aha iki ndagikoze kiraza kungira neza cyangwa ngire nabi je nta mu politicien ndigera ncisha ku rubuga rwanje bamora ndabatiske uyu duhuriye bihuriye n'ivyanje ibinama postinga ariko ibintu mbona ari umusani ari umukishamarere esi ari umu promoter je mba mbona ko kumuposta mbona mego nta kibazo peut-être rero zoza ndaraba ati burya wari we wese nubwo nkora musangiye umwuga banza ushire ku munzani nkuko ushira ku munzani ibintu bya politiki kubiposta uhagaze hahandi nyene ku mbabazi je mbandanye saba imbabazi Fizzo ndazi arafise abana baba nasumba Fizzo yobare inspiration yanje mu bintu byinshi burya so navyazi we navyazi yuko ashobora kuba ari inspiration yanje mu bintu byinshi rero je mbandanye ndamusaba imbabazi siwe n'imbabazi n'abantu bose vyatsikaje uko siwe gusa vyababaje n'abakunzi biwe timu yiwe yose ubu mwarumva ama message ngo bamfuye mu quartier ngo bazonkubita nabone burya ndabasavye imbabazi barindire ngene ibiriyo bisogerera kuko je nta gwango ndabafitiye video iracari ku rubuga rwawe cyangwa warayifuse na video ya mbere narayifuse ijya video na video ikurikira kandi narayifuse na video ikurikira zose zitatu narazibuse kuko nta kamaro zikimariye ku rubuga rwanje ndumvikana ko n'ikimenyetso cy'uko wasavye imbabazi unagira ati nta trace nkeneye y'ivyo nakoze kuri Big Fizzo n'umuryango wiwe erega Edison uko biri kose jewe ikibi cyose cyo mbaku cyugaruka ku muryango wanje cyugarutsa kagikomeretsa umuryango wanje peut-être jewe noba ndiko noba nziza ukuri ariko umuryango wanje no bari inzira karengana ariko guhamagagwa naho ukabazwa nibaza ko kano kanya ko bamaze gushikana ikibazo mu butungane ubwo niba guhamagara uze witabe hanyuma uheze wisigure
iyo bijya hose Big Fizzo si umwana mubi nk'uko wabivuze, iyo bijya hose abafise ino kese nabo n'abavyeyi nk'uko wabivuze, ariko kimwe nibaza ko uvuze ati ndahevye ku kijanye no kwinjira mu buzima bw'abantu gose, nibaza ko ivyo navyo bizoheza bikagira gute bikagufasha mu gutegura kazoza kawe. Uvuze ati sinzosubira, nsavye imbabazi kuri iki kintu, buke kidasubiye niho abantu bazogutahura, mugabo buke kigasubira bizohava bigwana ko abantu bagutahura. Bwanakoresha umwanya. Ego cyane. Nuko ndagushimira cyane, koresha umwanya, ubandanye ugira ibihe vyiza, nta gukekeranya ko ibintu bizogenda neza, ariko nkuko wabivuze ati genda bikora ko ndavyumva, mugana yenda gusaba kudakora ibintu kuvyumva. Ego twandurazi yuko ndashaka kumviriza impanuro zawe nyinshi nubwo utayaga cyane, ariko kandi ndanagushimira ukungene ibintu ubirimwo nasaba yuko nk'amamedia menshi nga mu Burundi yofata akaza arabitohoza nk'uko wowe ubitohoza, kandi bitaba binakuraba cyane akana inyungu uri kuranabikuramo. Jewe birandyohera biranyereka neza ko dufise abamenyesha makuru bafise ijambo banita ku bikorwa vyabo kabisa. Je ndagushimira cyane. Abakoze cyane. Nuko bandanye ugira ibihe vyiza, uturamukirize mama w'abana ngaho. Ego.